bateye banjana muri Prince Reja ariko hagati ababanje kuncana muri Roi Karede bariko bararondera moroge hama basanga ntayihari baja muri hopital militaire kandi basanga ntayihari bashitse muri Prince Reja baca basanga ndi muzima ndakomeye baca banjana muri animation rero baramvura kuva ico gihe rero sindasubira kumutakura kuko navuye mu bitaro nabuze ingene ndiha ibitaro inza ngaha kandi nungaha numuntu yabaye bonsabira indaro hama akazarandira akazu kiretse kubu yabihagaritse kumva nawe yagize ibibazo abakunzi bacu mu biti gumugongo gwavunitse rero biraheza bikagorana kuko nije n'intunze umuryango tukabura ingene dufungura nubwo bishikankaronka umugira neza ampa umuti w'ububabare kugira ububabare bugabanuke ndabe ko ndonkitiro ugasanga kubera ko gufungura ugasanga ni kibazo mfise ututwana urabona ko ari tubiri duto nabo nturi babwire ngo nta bihari no kurira ugasanga rero biragoranye mu kubambika kuko nagize isanganya yaraheze muri 2020 yego nagize isanganya muri 2020 ugasanga biragoranye kubambika bikaba ibibazo nyene kandi urabona nkugerageze kuja kwishuri kuko ararenza imyaka 5 abagera natanguye gardienne ibibazo rero kabiguma ari byinshi gasanga nkabura ingene ngaburira umuryango ingene nshobora kuriha inzu ubwanye ingene nshobora kwivuza cyane umuti w'ubabare wonyene nkawubura kuko ubu ndindira yuko nzoja hanze ariko narabuzeho ndabicisha nabuze n'ingendo nk'impapuro kuko usanga hari amahera basaba kuzirihira kaca ndaba nimba ndose ivyo 2000 canke 3 kugira nce nza ko bugenda bibike ndongeze ndondera izo nkaratasi zisabwa kaca ndaba none abana bararubusa nanye ndarubusa nca mpitamo rero kuyakira ndavuga nti napfa nzopfe ninakira naho ivy'Imana igomba bari byo bizoba rero ibibazo biracahari biriho kandi ni byinshi nukuri nkubo ndababwiye donido namwe bubwanyu mwo kumva romoro mu mutima mbwa gusa je namaze kwiyakira ko nta kintu na kimwe kibimana itakizi gushika ubu umaze iyo myaka yose 3 ujyamye ngaha nabanje kuryama muri Prince Reja hama maze kubona inzu nagurishije ndagurisha amatongo ndetse nayo umuryango nyine ucurampiba kuko nabo bararambirwa abagenzi nabo kandi barampiba kuko bararambirwa hama jincha nisabira gutaha hama mugabo umudokiteri twazihindura cuma Moyize hamwe nabo bakorana baravuga bati wewe ibi aho bigeze ntitubishoboye nukuja hanze rero muga hari impapuro zisabwa izo mpapuro sinigeze ndazirondera kuko nta buryo nta kintu na kimwe nari mfise nahisemo byose kuca ndeka ndahiga n'abantu boshora kuba bontabariza ndababura rero burya nkubu ndababonye nko mu mareka aje kuntabara rero kuvuga ico gihe muri 2000 kuko navuye mu bitaro 2020 naciye nza ngaha naho nyera rumugira neza yabonye ibibazo mfise yangira impuhwe mwabajya bakunda kuja gusengera abantu mu bitaro acanzana ngaha anzanye ngaha rero nshashikira ngaha kuva ico gihe burya naho hanze ku muryango batarinze kunterura ngo mbona akayaga ntibikunda ure hageze haho kubera ntigera mbonana n'izuba ngo ari ibintu ku mubiri nkaha sinzi ko mubona ko hari ibintu ngaha aye kandi kubera ambye yuko ari kubera ntaronka vitamine yizuba rero sindonka nabanterura ubu nawe burya araruha cyane mu kunterura mu kuntegura kuko byose ngirira ngaha nyene yaba garambezwe canke petit bezwe ngira ngaha nyene atari hafi nkaya uyu musi yaba atari hafi ntimwari kwinjira ngaha mwari gusanga hari yindi odere mugare kubera kesha canguma hafi araheza akabimfashamo yego birumvikana kari umubabaro na cyane tubandanye tukubwira ati pole sana turaguhoza turiko tukurikirana n'abantu bari kwisi yose na cyane babandi baba bashobora kuba bafise ikigongwe ndetse ko ari benshi bari barakurikirana Top News na koresha umwanya media guys murabona ko n'umuntu agowe ntabwo aryohewe ntiyikakaza uko biboneka ageze ahantu umwasa ashaka ariko ko biri kose araca abantu bafise ubushobozi canke intege zo kumva bakora neza bisaba amafaranga ngahe bagusavye ngahe kugira ngo ushiye kwivuza hoho wo kwivuriza he mu ntango uwo mudokiteri yambwiye yuko bisaba amafaranga 11,500 by'amadolari yo kwivuza kuvuga marundi sinashoboye kuba no yaharura rero hanyuma jewe namwana amafaranga ntaho yova ngo rero ngo twebwe gikorwa cacu twagihejeje ariko mu nyuma hacaba undi mudokiteri yitwa Nijimbere Olivier niwe
akorera muri ville ibihumbi 11,500 by'amadolari. Hanyuma uwo bari bandungitse mu gihugu c'Ubuhindi canke muri Egypte kandi yose amafaranga yarangana. Rero uwo mudokiteri yitwa Nijimbere Olivier acavuga ati jewe reka ngerageze basi kukuvura, reka ngerageze kukuvura, hari gihe iyo paralize yohera ugasanga ko mbore amafaranga aragabanutse. Yaciye rero agerageza arakaza aransanga ngaha aza kumvura, akamvurira ngaha, hari naho nkagenda bakanjana, hamacambye ati nibaze barakugirisha gakine, nibaze barakugirisha gakine buke buke mu maguru, iyo paralize ndabona mu bipimo tubona bya scanner ntiragera kure cyane yaho iba burundu. Rero yagiye aragerageza aramvura, arampa imiti, hamwe nkawupegwa, akanyandikira nkaja kopegwa. Rero iyo paralize ubu mu maguru harumva. Amaguru ndakoze ego mu bantu nkoze ko ndabyumva mbere ahubwo kubera nerve sciatique mfise ububare burenze mu kuguru na cyane igice cy'uburyo. Rero ivyo byose rero Olivier yavuze yuko igihe ntobone ku buryo kugira ngo ngome ni agoma mvura yuko iparalize izohera gose burundu kuko kuboko sinaguterura nkuko ariko urabona ubu ndakuzungagiza. Ukuboko ni wagutarura ariko rana urakuzungagiza. Usanze utashoye no kubuja amaguru uvuze ko babara cyane, nabibonye n'igihe twari ko turagufasha kugira ngo ushoye kuruhangene wegamira, biraboneka ko babara cyane. Mbega uramaze ntabamaze kukugira byo kugusengera niki ho uramaze kubigerageza navyo? Umwanya media mumeze gute, mumeze neza, reka ndababwire ko ndabakunda cyane. Uyu no munsi mwiza cyane, ndi mu muduga ntimumbona neza ariko ndi kumwe na Abel ndetse n'umufasha wiwe Ewan, umuvyeyi abantu bakunda cyane, umuvyeyi ivugira make. Bon rero dufite ubutumire na Abel nyera tubwiye ati ngo ducomoke ngo tugende, ikoresha umwanya tugende, hari ahantu ushaka umperekeze. Ntiyansiguriye byinshi ariko byansiguriye nabitawe yuko ari umuntu nyene akeneye ubufasha, umuntu nyene amerewe nabi, agowe. Urazi neza ko abagowe ari benshi ariko twashise gamuta sanze agira arabe parking aha parika kugira tu shikira uyo muntu. Rero mu bisanzwe mwe ni mugumane natwe, murabona rero umuntu tugiye kuraba, mwumve kibazo afise, mwumve kungene bimeze. Ewana ni hatari. Rero okay, rero twashitse. Iki kigano kiriko gikorwa na TV zibiri, koresha umwanya media na Top News ya Noraske ntare wa gatandatu. Abe Nisano nisa reka tumanze dushimira Imana ko n'urugendo kwagenze neza kuva mu Carama gushika mu Kanyosha, n'urugendo rutari ruto cyane. Wadusenzeho iyi misi yose nama ngenda senze. Aigo Abe mama ingo kwanza mama uyu muvyeyi Abere wamaze kumushiramo yuko atoshobora kuma yigaragaza ku media buri mwanya, amanza kuraba kwanza igitso ntibamu ingo abantu ni atari. Ego bakunzi bakoresha ama media na Top News, reka nongere ndabaramutse, tugira tuyagi gato just nka 5 minutes kugira Abel amanza ababwire namwebwe ahana tujanye ko twebwe ntavyo twari tuzi neza, ntavyo yadusiguriye neza. Abel tugiye hehe kwanza, tugiye mu biki? Mu bisanzwe aha turi ni mu Kanyosha. Na makuru twamenye yuko hari umuntu yagize ibibazo, agira accident imbi cyane, ariko ngira araza kudusobanura neza, ariko arabura ubufasha bukwiye kugira ashobore gukira. Hama ego aravuga hama je kugira ndamumenye novuga ko byaciye ku bafana biwanje. Abafana biwanje abakobwa bari Oman, ndabise abafana bankurikirana bari Oman kandi bafite n'umutima mwiza cyane. Nibo biyumvira bavuga ati uyu muntu uwo mugarukirako. Rero baraja hamwe nk'abafana barateranya utuntu duke bashoboye kuronka, naje barambwira twese turateranya hamwe. Hanyuma barantuma ati
uzoce ugenda umushikeko neza cyane hama kindi nuko kugira ngire koresha umwanya ego nibo baguhisemo aha kume murankunda mama utwenze ikino kuko nawe ari muri groupe yabo yarabyumvise bavuze ati dukeneye koresha umwanya ubundi rero nabandi banyamakuru batazohava bashavura ati mbe Abel kwiki je utambwiye tujana abafana banyitoreye mutazomishano nibo bavuze ngo utubwirire muze koresha umwanya iyo ico kinyamakuru naco niba ari ngo top news twamuciye kantu nyene wabonye ko twamuciye ko ajya kuri Gadinor nawe arakunda gufata amakuru ebana ari imodoka yari singorane ati ntusiga ngaha turazana nyuko nawe ari umunyamakuru ntiyogena nawe adafashe nyene umunyamakuru akongera akaba n'umukameraman yego reka manze ndamutse umuvyeyi kwanza mama n'amahoro amahoro neza akoresha umwanya umeze neza cyane no kuri ndaho ndashima mujya mugenda mujya muzajya twagiye gusura umuntu ego mwaje musenzeho kugira urugendo rugende neza mu gatondo nibyo nzindukiramo mbere yuko dufata urugendo nabanje kubishira imbere y'Imana kwanza twishira imbere y'amaboko y'Imana hama tukabona gukora programme tugiyemo mama twebwe turabamenyesha makuru igikorwa cyo gufasha ahenshi bavuga ati ngo ukuboko kw'iburyo gutanze ngo kuba mfungo ntikumenye ariko mugiye mu gikorwa cyo gufasha ntituzi yuko ari ukuboko kwanyu hanini canke ari abo bafana nyene babivyifatiye mu minwe bonyene niki cyatumye muyumvira ati turakwiye gushigikira ko abamenyesha makuru boza kugira bafate ivyo bintu baduherekeze iyo tugiye ubundi muri make yakubwe ko turi muri groupe y'abafana hari abafana batwiyumviriyeho badukunda cyane bakunda ibikorwa dukora nibo bashize hamwe twese batanga igitekerezo twese turajamo turatanga hama baravuga bati rero burya uko babivuze ngo ukuboko k'uburyo gutanze kubafuni kubimenye ariko no kuvuga ngo ibintu biratandukanye hariho umuntu aba afite ikibazo atamuntu numwe abizi ariko umubereye inzira ukabicisha ahantu abantu bakabibona acaronka uburyo nawe akabona ubufasha biciye kuri mwebwe nyine ni muri ubwo buryo twaje hano uburyo bwo kuvuga ati nuwundi abibona azogira icakoze kuko ukuboko kumwe kuri yaga ntikwimara uburyo no munsi muraje ejo ohoza n'abandi yego muvyeyi wewe amaye moso yawe ari hafi cyane urakunze ukora amosozi nk'ibintu nk'ibi papa yake yakubwiye gute kugira ntukorora amosozi ko n'umuntu uje kura muntu agowe no kwihangana kuko kuri iyi si biragoye tuguma turira se byazatugeza he no kwihangana ubu ntabyo kurira bigihari uko abantu barababaye ni benshi yego cyane abe reka dukoresha umunyeka tugende ibindi turabiyagira indani babonye ahantu hajya muri chambrette kandi umugabo n'umugore umva ko n'ubuzima atari kirenga kuba muri chambrette yego je niko nabonye twinjire tuharawe tubarabe turangene bamere akonzi bacu Noraski numenyere gufata kamera muhurinda kuzunguruka nk'ipine ego po nubwo tuko turatwenga n'umunezero nk'umunezero ariko narinze ngo ni ngaha bisanzwe turashitse ni ngaha bane natwe atsitara nasi yo we more namahoro mama meze neza okay bon bakunzi bacu mu bisanzwe twashitse muri kagasago kawamu vukanyi babavye aho basanzwe batuye twahashitse nukuri novuga neza yuko ntibisi ibintu biryoshe gushikira neza aho umuntu akitsa umusaya abenshi ntibakunze kugaragaza ahantu baba baryamye ariko mu bisanzwe iki ni kibazo si ibintu turinda kuzana hirya nino ni kibazo uko biri kose reka rero manze mpereze ikaze kwanza umuvukanye ngaha ndamubona namubonye n'umufasha wiwe reka tumanze twiyagire gatoyi mumenye neza ingwara gwaye ko se ko ari accident ariko ntituzi accident ni yi moto ni yikinga yavuye ku nzu yavuye ku ni kamyo ni iki reka rero tukuvyure okay ni vyiza kuvyuka mfata inyuma
ekaze gumye uwegamira muzirahomye mu gisebe muri cyane ego tumufatira n'amahoro ga ego n'amahoro gusa si amahoro totalma ego kuko ndagwaye nagize accident ego iyo accident nagize n'ikinga ndi mwibarabara ego uwo musanze turabamenyesha makuru twaje duherekeje aba bavyeyi mubona turi kumwe ngaha abaje no baje batuzanye baje kubashika ko bavuga ati reka twitwaze n'abamenyesha makuru babone neza yuko umuntu uko amerewe ariko rero bariko baradukurikirana ntiba benshi hari abatakuzi n'abakuzi ndashaka widondore kwanza ko ufise uvuga ivyo bavyiza gusumba widondoye kugira nimbara akabaza umwe wese bafise yo ko kwiyumvira ndabeko nogerageza kukabaza mu kibanza ciwe kugira amenye neza ukungene ibintu bimeze ego nitwa Tuyisenge Ferdinand nkaba mvuka mu ntara ya Ngozi ndumupapa ndubatse mfise abana babiri n'umugore umwe nkuko mubibona bari ngaha rero kuba ndi ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngaha mu Kanyosha naje no mu mvo zo kuyivuza kuko nanagire nisanganya ino naje kurondera ubuzima nari mwibarabara yego aha wabahanye mu Kanyosha igihugu zisanganya oya igihe ngizisanganya n'abakumutakura kujya gatandatu niho naba hama ncangira isanganya bateye banjana muri Prince Reja ariko hagati babanje kuncana muri Rwakarede bariko bararondera moroge hama basanga ntayihari baja muri hopital militaire kandi basanga ntayihari bashitse muri Prince Reja baca basanga ndi muzima ndakomeye baca banjana muri animation rero baramvura kuva ico gihe rero sindasubira kumutakura kuko navuye mu bitaro nabuze ingene ndiha ibitaro inza ngaha kandi nungaha n'umuntu yabaye bonsabira indaro hama akazarandihira akazu kiretse kubu yabihagaritse kumva nawe yagize ibibazo abakunzi bacu mu bisanzwe ibintu nk'ibi mu bisanzwe urashobora no kubura n'ikibazo ubaza umuntu bivanye no kungene usanga ari ibintu bitaba vyoroshe ndetse abantu nk'aba babigoye cyane kubaganiriza kuko babigoye cyane mu bisanzwe ahanini mutama w'abana babiri urabona neza ko uri mu kibazo nituje ngaha kuko ndetaguza no kukubaza ibintu binabiriya ariko nimba twoba twashitse reka dushimira Imana kubona dusanze uramahoro kuko urumva neza yuko barondeye morgue barayibura kumbure hari impamvu bayibuze ndetse nawe nyene urabona neza yuko petete ntiwaruzi n'ukungene biriko birabandanya ingene bimeze naho waruri ntiwaruhazi ariko abantu benshi ikintu bibaza niki kuri accident ko abantu benshi bafite ibibazo ni benshi ariko wewe kuba ufise umufasoni mubana mu nzu n'abana ubuzima muri no misi bwari bumeze gute kuko urazi neza ko ndazi neza yuko niwe umuryango wari uraba ndetse n'ubu ni ukiraba n'ubwo bimeze uko warubayeho gute muri no misi ikintu ca mbere reka mbanze nshimire Imana yabazanye kuko mwebwe mushikana ijwi kure kuko ne naravyipfuje ndanabironderaho noca ndabura rero Imana irabazanye ngira ngo uwo munsi yari yo saha yo kugira ngo ibazane jere kuko kugira accident naguye ngaramye nko bituma umugongo hasi nca mvunika korone rombere ibice byo hepfo bice biraba paralize hanyuma nukuvuga sinasubiriye kuba novuga ngo mve hasi nagumye uko baragomba no kunca amaguru basanga amaguru aracameze neza niyo paralize nyene yagiye bitumye ivuye ku ruti rw'umugongo gwavunitse rero biraheza bikagorana kuko nije n'intunze umuryango tukabura ingene dufungura nubwo bishikankaronka umugira neza ampa umuti w'ububabare kugira ububabare bugabanuke ndabeko ndonkitiro ugasanga kubera ko gufungura ugasanga ni kibazo mfise ututwana urabona ko ari tubiri duto nabo nturi babwire ngo nta bihari no kurira usanga rero biragoranye mu kubambika kuko nagize isanganya raheze muri 2020
yego nagize isanga muri 2020 ugasanga biragoranye kubambika bikaba ibibazo nyene kandi urabona nkugerageze kuja ku ishuri kuko ararenze imyaka 5 aba yaranatanguye gardienne ibibazo rero kabiguma ari byinshi gasanga nkaburi ingene ngaburira umuryango ingene nshobora kuriha inzu ubwanye ingene nshobora kwivuza cyane umuti wubabare wonyene nkawubura kuko ubu ndindira yuko nzoja hanze ariko narabuzeho ndabicisha nabuze n'ingendo nk'impapuro kuko usanga hari amahera basaba kuzirihira kaca ndaba nimba ndose ivyo 2000 canke 3 kugira nce nza ku bugenda bibike ndongeze ndondera izo nkaratasi zisabwa kaca ndaba none abana bararubusa nanye ndarubusa nca mpitamo rero kuyakira ndavuga nti napfa nzopfe ninakira naho ivy'Imana igomba bari vyo bizoba rero ibibazo biracahari biriho kandi ni byinshi nukuri nkubo ndababwiye donido namwe bubwanyu mwo kumva romoro mu mutima mbwa gusa je namaze kwiyakira ko nta kintu na kimwe kibimana itakizi gushika ubu umaze iyo myaka yose 3 ujyamye ngaha bo nabanje kuryama muri Prince Reja hama maze kubona inzu nagurishije ndagurisha amatongo ndetse nayo umuryango nyine ucurampiba kuko nabo bararambirwa abagenzi nabo kandi barampiba kuko bararambirwa hama jincha nisabira gutaha hama mugabo mu dogiteri twazihindura cuma Moyize hamwe nabo bakorana baravuga bati wewe ibi aho bigeze ntitubishoboye nukuja hanze rero muga hari impapuro zisabwa izo mpapuro sinigeze ndazirondera kuko nta buryo nta kintu na kimwe nari mfise nahisemo byose kuca ndeka ndahiga n'abantu boshobora kuba bontabariza ndababura rero burya nkubu ndababonye nko mu mareka je kuntabara rero kuvuga ico gihe muri 2000 kuko navuye mu bitaro 2020 naciye nza ngaha naho nyina ari umugira neza yabonye ibibazo mfise yangira impuhwe mwabajya bakunda kuja gusengera abantu mu bitaro acanzana ngaha anzanye ngaha rero nshashikira ngaha kuva ico gihe burya naho hanze ku muryango batarinze kunterura ngo mbona akayaga ntibikunda ure hageze haho kubera ntigera mbonana n'izuba ngo ari ibintu ku mubiri nkaha sinzi ko mubona ko hari ibintu ngaha aye ani kubera ambye yuko ari kubera ntaronka vitamine yizuba rero sindonka nabanterura ubu nawe burya araruha cyane mu kunterura mu kuntegura kuko vyose ngirira ngaha nyene yaba garambezwe canke petit bezwe ngira ngaha nyene atari hafi nkaya uyu musi yaba atari hafi ntimwari kwinjira ngaha mwari gusanga hari yindi odere mugare kubera kesha cyangwa hafi araheza akabimfashamo yego birumvikana kari umubabaro na cyane tubandanye tukubwira ati pole sana turaguhoza turiko tukurikirana abantu bari kwisi yose na cyane babandi baba bashobora kuba bafise ikigongwe ndetse ko ari benshi beko barakurikirana Top News na koresha umwanya media guys murabona ko umuntu agowe ntabwo aryohewe ntiyikakaza uko biboneka ageze ahantu umwasa ashaka ariko kubiri kose araca abantu bafise ubushobozi canke intege zo kumva bakora neza bisaba amafaranga ngahe bagusavye ngahe kugira ngo ushire kwivuza hoho wo kwivuriza he mu ntango uwo mudogiteri yambwiye yuko bisaba amafaranga 11,500 by'amadolari yo kwivuza kuvuga marundi sinashoboye kuba no yaharura rero hanyuma jewe namwana amafaranga ntaho yova ngo rero ngo twebwe gikorwa cacu twagejeje ariko mu nyuma hacaba undi mudogiteri yitwa Nijimbere Olivier niwe akorera he akorera muri ville 11,500 by'amadolari hanyuma uwo bari bandungitse mu gihugu c'ubuhindi canke muri Egypte kandi yose amafaranga yarangana rero uwo mudogiteri yitwa Nijimbere Olivier acavuga ati jewe reka ngerageze basi kukuvura reka ngerageze kukuvura hari gihe iyo paralize yohera ugasanga ko mbore amafaranga aragabanutse yaciye rero agerageza arakaza aransanga ngaha aza kumvura kamvurira ngaha hari naho nkagenda bakanjana hamacambye ati nibaze barakugirisha gakine nibaze barakugirisha gakine buke buke mu maguru iyo paralize ndabona mu bipimo tubona bya scanner ntiragera kure cyane yaho iba burundu rero yagiye aragerageza aramvura arampa imiti hamwe nkawupegwa kanyandikira nkaja kopegwa rero iyo paralize ubu mu maguru harumva
amaguru ndakoze ego mu bantu nkoze ko ndabyumva mbere ahubwo kubera nerve sciatique mfise ububare burenze mu kuguru na cyane igice cy'uburyo rero ivyo byose rero Olivier yavuze yuko igihe ntobone ku buryo kugira ngo ngome ni agoma mvura yuko ipararize izohera gose burundu kuko kuboko sinaguterura nkuko ariko urabona ubu ndakuzungagiza ukuboko niba gutarura ariko urana urakuzungagiza usanze utashoye no kubuja amaguru uvuze ko babara cyane nabibonye n'igihe twari ko turagufasha kugira ngo ushoye kuruhangene wegamira biraboneka ko babara cyane mbega uramaze ntabamaze kukubwira byo kugusengera niki ho uramaze kubigerageza navyo ego ivyo kunsengera ndamaze kubigerageza hari benshi baza bansanga ngaha kuko kwiyunguruza ngenda iyo baba bari birangora cyane nta nivyo nonashobora bakaza bakansanga ngaha bakansengera kandi mbandanya nizeye kuko Imana ni mushobora byose yuko izonkiza n'ivyayihimbara uyu twazananye n'umwe mu bakinyi b'amareresi basanze bakinira ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi akaba yitwa Bell uwo bari kumwe uwo mama mubona n'umufasha wiwe nibaze yuko woba wagize ikibazo utarababona canke sinzi ko barababonye ariko ni bamwe mu bantu bipfuje ko bo gushikako baravuga ati dufise akamvelope gatoyi nta byinshi dufise ariko ubufuga umunsi umwe canke iminsi ibiri twobusimbana nabo reka tubaha akajambo bavuge ingene bavyumvise babimenye gute kugira ngo bashike gushika ngaha hoho inyuma y'akagafu ntibazoce baguheba nibaze yuko akajambo aragwabo murakoze cyane kuri aka kanya mu mpaye mu bisanzwe ukuntu byagenze kugira tumenye inkuru y'uno muntu byavuye ku bafana ba filime za Berndowayo ari umuntu umwe ari muri Oman yitwa niyo nkuru Constance niwe yatangiye kuzana ico ciyumviro mu bandi hama baratangura barabivuga ati hari umuntu twumvise amere nawe yagize isanganya ariko yabuze ikimugarukirako rero nko kuba turi abafana bawe dukunda sinema zawe tugushigikira turumva ko n'uwo muntu twomushikira n'ubwo yoba namake n'ubwo yoba agafungura n'umunsi umwe yoshima nuko turabyorganiza turaterateranya wa office 5 bise 10 turigeranya uburyo buke dushaka kuronka hama niko kunsaba ngo nzobishikane rero nkuko mwabivuze nibyo ndi mukinyi w'amafilme naje nta buryo burenze mfise bwo kuba nufasha umuntu urumva ko afise ibibazo byinshi akeneye amafaranga menshi miliyoni 40 na zirenga n'amahera menshi cyane uretse nk'abandi bantu boja hamwe nyine bakiyungunganya nta muntu umwe yopfa kuvyishoboza ariko birashoboka ko uno muntu tumufasha birashoboka cyane turi kumwe twese birashoboka kandi ndizera ko burya TV n'ikintu bigera kure ndazi ko ari abantu benshi bashobora kubona inkuru y'uyu muntu hanyuma bakagerageza tugaterateranya kugira umuntu avugwe ndabibutsa neza yuko gufasha uno muntu sukwiruka ahanini cyane nayo mafaranga miliyoni 40 ariko kumara umunsi onyene aronse icashira mu nda ni naco nikindi kuko uyashobora kwicwa n'akabonge n'inzara n'intuntu kuko abona neza yuko umengo ibi biriko bimubako anashonje kwabona neza yuko ari ibintu byo babimugoye cyane rero nitumufashe tusabirize abantu boba babishoboye bafite ubwo buryo ariko bamenye neza yuko akinira gufungura atunze umuryango ameze uko ariko atunze umuryango abapapa turiyizi ingene tumeze nubwo ubugwaye nubwo uri mu nzu umugore nta buri cya kubaza umwana nta buri cya kuririra n'umunsi n'inzara y'umunsi umwe tunayigwanye ariko tuvuga dusenga n'Imana yuko yokorera mu bantu ikazobikora ivyo bintu uyu mupapa akazogira ikibazo akabazo kanje gasa nakanyuma muta accident neza jewe sinamenye neza oya ahantu wababaye ni mu kuguru mu maguru mu giti cy'umugongo mu kiyunguyungu hehe mu bisanzwe nababaye mu giti cy'umugongo ahantu mu iteranizo ry'imitsi bahita mu rurimi rw'ifaransa ngo corone rombere na hantu hahurira imitsi yose igize umuntu yiva mu bwonko niva mu maguru igize ibihimba byose nihihurira aho rero niho hababaye haragira ikibazo
bica bituma rero ibice byose byo hepfo bidasubira gukora rero ubu ho rero kubera ntaronka imiti nyene bikwiriye kuguma basi mfufahaza kubera ngo nsoba amashira iyo hageze ku mwanda muto y'insoba amashira ubu rero haratobotsa hepfo gato y'umukondo ngo hatoboka haza haraza amashira burya rero niho hari biguma reka wanashaka ndabereke hani biguma naho byabaye byitobore no ngaha kandi ariko no kugihimba kandi cirondoka kandi haratobotse haza amashira byabaye bwizane ivyo byose rero byavuye yuko hari imiti bategeza kuza barantera ntaronkera uburyo ngo bayintere kuko bahora bansanga ngaha nkatuma kabaganga bakansanga ngaha bakayintera ngaha n'ubu ngaha horamo katetere bahora bayintera hariho umugira neza yandihiye inshinge 8 izo shinge rero 8 narazimaze kandi byasaba yuko mfata inshinge 14 urushinge rumwe gurutara amafaranga na gute urushinge rumwe n'ibihumbi 6 umuntu yoshaka kugufasha neza na neza yagufasha gute urafise konte yocisha he kugira ngo bibe bifite security yizera 100% ko amafaranga yagushikiriye neza jewe umuntu yomfasha neza na neza yonsanga nko ngaha hasanzwe mbaha mu Kanyosha kugindwi ngaha nyene ku muco canke akandondera akarungika nkari mikashi ndayifise nayo nyene kandi isanzwe yizewe ni yiwanje niyo nkoresha arashobora kuyirungika umuntu ashobora kurungikako ariyo 69 amajana 642 ijana na gatatu amajana 69 amajana 642 ijana na gatatu izina amazina ni Tuyisenge Ferdinand guys muravyumva turi kumwe na Tuyisenge Ferdinand aho biboneka yuko afise ikibazo gikomeye mwagerageje kubona igikomere ntabuja igiti cy'umugongo caravunitse na cyane cyane kari karagira aho avuga yuko afise nibindi bibazo kugimba cirondoka caratobotse muravyumva yuko yigiye kwita umwanda mutoyi naho naramashira nibindi bibazo byinshi afise by'ubuzima nibaze yuko muri benshi muko muradukurikirana niko bimeze ni Top News turi kumwe nakoresha umwanya media muyebona na Abel ni hari murana ko yicaye yarambije haragira igihe umugabo aramvya nyene niko bimeze ariko kandi tubamenyesha yuko n'umuntu tukwiye kumufasha tukumushigikira tukagira tukamuvuza kumbure asubire gutunga umuryango murebana yuko ari umupapa kiri mutoyi abana baracari bato bakeneye gukura bakeneye gushika ku yindi level mu bijanye n'ubuzima na cyane cyane ko yavuze ko ino nzu nayo baramurihisha n'amafaranga wavuze ko na avance yoba yaraheze yego avance yaraheze biyo iri hagute ibihumbi 50 yego nukuvuga yuko naraske mu bisanzwe ino nzu uko mbona ntabereye kuba muri chambrette jewe ikintu ndiko ndavuga niki urabona abantu ari abantu baje gufasha kandi bafite umutima wo gufasha uyu muvyeyi ahanini cyane nakeneye cyane yamahera yuko mujabukana hanze ngo yivugo cyane ahubwo hari imiti akeneye ngaho urumva neza yuko hari ibindi biza kwere yabuze umuti ukwiye kwanzanga ego ivyo ibituma ingwara zikomera hari ibintu kwanza umuntu yofashiriza ngaha nyene yibanze kuko imiliyoni 40 muhungu si coroshe ariko kubera Imana nta kitazokunda urumva iyi nzu kwanza nimba vyokunda akaba muri chambre na saro vyogira sécurité gatoyi kuko ngaho n'urenganye kwibarabara ijisho aterera mu nzu urumva abana barenganye urabona twinjiye abana batangura kufukura amarido baraba urumva ivyo ni ibintu bimwe dukwiye gusengera Imana ice mu bantu ibikore bigende neza kuko no muvyeyi umwumvise ijwi umenga arakomeye umwumvise ijwi ngene avuga umubona ku maso umenga arakomeye ariko mu bisanzwe aragwaye byakugwara je sinaheruka gukora ibiganiro nk'ibi ariko ndaraba kwanza uburemere bw'ibintu ngomba nkora tuno muntu koko arakeneye ubufasha vy'ukuri no muntu arakeneye ubufasha ni nayo mpamvu navuye yomva muhungu mugatunguru ni kure no ngaha n'umutima navuze ati je negeza kugenda kandi je ndafise umugisha nta bantu nabamwe nshikiriza ibibazo nk'ibi ngo bavyirengagize ibibazo tezwa kubikora mu izina rya Yesu kandi turavyizeye cyane ego agakinga yari akarose gute mbona usikinga rya y'umuga byagenze gute kugira uriro ako gakinga kubera ku bitaro
ukuntu baza baranyunguruza haba banjanye kunkoresha ibyo bankoresha canke banjanye ku bipimo naravye ndavuga nti ndabona antuka ndabona agakinga karakenewe rero nje ntangura kuza ndatuma abantu bashobora kuba bafise canke bafise baba barapfuye nje ngira imana ndaronka umuntu yahora agafise agatunze na wiwe yari yarapfuye hama rero nje ndakamugurira ariko mugabo bagira neza baranterereye mu mafaranga yo kukagura nca ndakagura rero iyo nagira ubuntu nkaronka nk'umuntu bashira ngaho hanze bamfasha guterura kunterura kashira ngaho hanze ndakicara kiminota 5 ngaho hanze kugira akazuba kaze narijya ngaha kuntuze ku mubiri haguma haza ibindi bintu vyivyuririze kubera ntaja ntabonana n'umuco aka gakinga rero nkaca ndakicarako rero nakaguze mu izomvo kugira ngo ndabe koko hari ico koza karamfasha yego birumvikana niko bimeze reka tuse n'abaheraheza nibaze yuko mwobandanya mushigikira no muntu na cyane cyane ko abera ikagira ko amuha akabahasha asa n'uwamuzaniye nibaze yuko akeneye ibirenze akakabahasha guys umutima w'urukundo uracahari uyu ni mwene wacu ni musaza wacu no mu brother wacu n'amajambo yanditse ukabahasha birakenewe ko tumufasha yego handitse ko intererano ivuye mu bafana ba Berendo wayo yo gufasha uwababaye ari we jewe Tuyisenge Ferdinand sasa nibaza kabasha kabonye nukuri Imana ibahezagire abo bafana mu babweti Imana yo mwijuru ibahezagire umutima w'urukundo mumweretse mu bubandanye ti nabandi mubagira uruko ti kandi na wenyene mubandanye atiko na cyane cyane igisabisho cyo ku Mana yo mwijuru nico gikenewe kuko aho bo badashobora gushika ariko Imana irashobora kuhashika bayitakambiye yego amen amen kuko navuze mu ncamake mu bitubazo ofise navuze mu ncamake hari n'ivyo nto kubakwa kuvuga ko kwanka yuko abantu bahava bafise igomba canke ibishobisho ibibazo mfise ndashatse kuvuga mu ncamake y'incamake yego urakoze cyane reka tubashimire cyane Norasi wakoze kwita butumire Abel wakoze kutuzana ngaha mama Abel wakoze cyane nawe kuhashika warufite ivyo ukora reka nshimire cyane n'uri karadukwikirana wese ahari Imana imukoreremo Imana imufashe muhezagire nawe ahezagira abandi murakoze cyane thank you